Kaze bakunzi bino shene n'abataragira abonema turabahaye ikaze. Twavuganye ko kenshi cyane mu biganiro tuzotanga hazobamwo ibiganiro vy'ingo, ingo n'imiryango. Rero uyu munsi dufise teme canke titre yo kuvuga ati nibiki bituma haba intambara mu ngo, canke intambara mu ngo canke mu rugo zizanwa n'iki. Ivyo nivyo tugira tuvugane kuri uyu munsi. Rero mbere yuko tubandanya, ndabasabe mugire subscribe canke abonema, muce mugira na like kugira ibiganiro vyose tuzoza ducisha hano muzoze murabiraba mudufasha dufashanya, kuko murazi urugo niyo ntango yuko ibintu byose bigenda neza. Niba ushaka yuko ishengero rigenda neza, iteho ku ngo. Niba ushaka yuko igihugu kigenda neza kikaba amahoro kigatera imbere, iteho ingo. Rero reka dusome ijambo ry'Imana imbere yuko dutangura n'ibindi byose. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bikolosayi ibice ni 3 ku murongo wa 12 gushika nko kwa 14. Reka turabe, reka dusomere hamwe. Abikolosayi 3 kuri 12 haravuga ati: nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icyo apfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe aba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, niko mugozi uzana gutungana. Ijambo turaryumvise twese, ni ijambo ritubwira ingene dukwiye kwihangana, tukihanganirana, tukagira n'urukundo, kuko ngo niwo mugozi uzana gutungana. Kandi nivyo nasanze ahantu hari urukundo, burya na uzogerageze uvyirabeko cyangwa urabe ku umuntu ukunda akenshi nta makosa umubona ko. Umuntu ukunda akenshi naho yo gutsitarako ntiwidoga. Yego, nico gituma Yesu yatubwiye yuko urukundo ari wo mugozi uzana gutungana. Rero reka tuvugane ikintu ca mbere kitubwira kubera iki canke nibiki bituma haba intambara, ingorane n'intambara mu ngo. Nigiki? Biva kuki? Twumvise aha muri Bibiliya batubwiye kwihangana no kwihanganirana. Ni ikintu gikomeye. Kwihanganirana ni ikintu gikomeye cyane. Ubwa mbere, kutihanganirana bituma ingo nyinshi zinasambuka, bituma haba imivurungano mu ngo, bituma haba intambara, haba ingorane mu ngo. Kutihanganirana ni ikintu umuntu wese yarakwiye kwitaho. Umuntu akamenya yuko niba yarubatse urugo, niba abanye n'uwo bashakanye, akwiye kumwihanganira. Icya mbere uzomenya yuko mutavukiye hamwe, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, uzibuke yuko mutakuriye hamwe. Icya gatatu, uzibuke yuko umuntu wese afise uko yaremwe, afise amakaraktere ye, ku buryo ushoboye kwihangana. Kuko niba udashoboye kumwihanganira, ni ukuvuga nawe hari ibyo adashoboye kukwihanganira. Nico gituma kutihanganirana
kenshi bizana imivurungano mu ngo. Ni ngombwa rero ko twihanganirana, kuko atakwihanganirana bigaragara yuko atari urukundo. Nari nababwiye yuko ahari urukundo akenshi umuntu n'amakosa y'uwundi arayafuka akabirengana, bakabandanya amahoro. Umugabo akihanganira umugore, umugore akihanganira umugabo, kandi ni vyiza gukosorwa. Burya nasanze hari abantu badakunda gukosorwa, bashaka ati je nshaka umudamu wanje anyihanganire, umudamu ati je nshaka umugabo anyihanganire. Ariko gukosorwa navyo biba bikenewe. Niba no kwihanganira uyu munsi, nejo nkakwihanganira, ariko nkagukosora, tukavugana, tukayaga. Ko narababwiye yuko umugore n'umugabo ikintu gikomeye cyane kigize urugo ni ukuvugana ukuri kose. Hanyuma nkakubwira ati ni ukuri ukumeze, aka kantu mbona katampimbara, ariko umwihanganira. Rero muri uwo mwanya ni vyiza ko nawe aca yikosora, agaca ahindura. Ingorane, hariyo abantu mu ngo ashaka ko bamwihanganira uyu munsi, bamwihanganira nejo, naho ejo bakamwihanganira, imisi yose bakamwihanganira. Je nibaza yuko vyiza umuntu yogerageza nawe akabukosorwa, akaja ku rutonde mugenzi we ashaka, biba vyiza cane. Ariko murumva yuko kutihanganirana bituma ingo nyinshi zisambuka, ingo nyinshi zigira ingorane, haba intambara mu ngo. Rero bisaba yuko twihanganirana. Ikindi ca kabiri novuga ni ubujenyene. Ubujenyene butuma kenshi umuntu yarazi ko agiye kubana n'uwundi. Iyumvire nawe, ishire mu kibanza c'uwundi. Ugiye kubana n'uwundi, mwarakundanye, mugiye kubana, ashitse amasaha ashikiye muhira, afashe telefone, agumye ku telefone. Niba aja mu cumba, niba aja muri salo, akaguma ku telefone. Nawe umubwira ikintu ntashake kucitaho canke kugutegera, sinibaza ko vyo kunezereza. Rero ikintu abantu bubakanye canke bashakanye bategerezwa kumenya nuko mumaze kubana, Bibiliya ivuga yuko tuba tubaye umwe. Bibiliya ivuga ngo baba babaye umwe, umubiri umwe. Rero muri ico gihe bisaba yuko ushaka gukoresha telefone uri kumwe na mugenzi wawe, mubwira ati fise ikintu ushaka kuvugana na naka, kandi ukamenya yuko ukwiye guha umwanya mugenzi wawe, ukwiye kumuha umwanya wo kuvugana, mukayaga, n'atabibazo, n'atakintu yo kubaza, ariko kuyaga biba bikwiye kububakanye, biba bikwiye kububakanye. Biba bikwiye, kuko nasanze burya hari igihe umuntu aza afise ibimuremereye mu mutima. Niba ari umudandaza, avuye kudandaza, yahuye n'ingorane, yahuye n'ibigeragezo, iyari niba ari umufonctionnaire, umukozi wa leta, niba ari uwundi yakora utwiwe, yahuye n'utuntu tumutera ingorane mu mutima. Hari igihe yoba ari n'umurimyi, akaba yahuye n'intambara mu nzira, canke iyo nyene yariko akorera, agaruka yiyumvira ati tuvugane n'umugenzi, ndamubwira ingene vyagenze, niba ari vyiza, niba ari bibi, ndabimubwire. Birya biratera umutima mwiza uwo mwubakanye, biratera umutima mwiza uwo mwubakanye.
burya ufise akagorane mwahuye ukaca uronka umuntu ashoboye kugutega amatwi akakumviriza, arashobora kukuremesha akagukomeza, arashobora kukubwira na felicitation niba ari akantu keza. Ibyo byose bitera umutima mwiza, bigatuma urugo runakomera, umuntu yiyumvamwo uwundi. Wa mupapa ushitse mu rugo, ni byiza ko utega amatwi uwo mwubakanye, umuha umwanya akavuga, umuha umwanya ukamwumviriza, umuha umwanya ukamutera n'inkuru. Ego ibyo byose birakenewe. Wa mumama we zubikora uko, ushika muhira uha umwanya uwo mwubakanye, nuca uja kuri telefone kubera ufise abiwanyu bari hanze, uca wicara ku telefone ngo ndiko ndavugana na Diane ari Amerika, ndiko ndavugana na Naka ari Belgique. Oya, fata umwanya uhe n'umugabo wawe, arawukeneye, arakeneye ko muvugana, arakeneye kumva ijwi ryawe, arakeneye kumva ibiganiro vyawe. Wa mupapa we nushike mu rugo ufate telefone utangure gutelefona bene wanyu bari hanze, bashiki bawe. Oya, muha umwanya uwo mwubakanye, uwo mudamu wawe muha umwanya muvugane. Birafasha cyane mu rugo, birafasha mu rugo kuvugana, bituma abantu begerana cyane. Muzorabe n'abagenzi, burya mwari abagenzi hanyuma hakagera igihe umwe atandukana n'uwundi mutakivugana cyane, ubwo urukundo rwanyu, ubwo bugenzi kenshi bugenda bwirekura. Ikindi gihe muzosanga ari ubugenzi bw'amajambo gusa, ati yo yari umugenzi wanje. Rero no mu rugo nuko bisaba yuko mwubakanye mumeze uko, muguma muganira, muvugana, umwe yitaho uwundi, muguma mumeze uko. Ariko mu gihe umwe asa nk'urekuye uwundi, mugenda murekurana, bizogera igihe musanga mwararekuranye burundu. Rero kutavugana mu rugo ni ikintu kimwe mu bintu bituma haboneka ingorane n'intambara mu ngo. Ikindi kintu ca gatatu twovugana nico nyene nariko ndavuga, cyo kutavugana, kuganira canke kutavugana ukuri, kutavugana neza. Une mauvaise communication. Mauvaise communication ivuga gute? Ukuvuga kutavugana, une mauvaise communication, kutavugana neza. Sinzi ingene no bivuga neza. No kuvuga uriko urabwira umuntu ukunda, umuntu mukundanye, utegerezwa gukoresha imvugo mbabarira amatwi, imvugo nziza itababaza mugenzi wawe, akarorero, sinzi akarorero keza notanga. Nk'ubu umugore yambaye impuzu, peut-être akayambara nabi canke yakamera gute, umugabo ntashobora kumubwira ati ko wambaye nk'umusazi, ko wambaye nabi. Kameme ashobora kurondera imvugo mbabarira amatwi kuri mugenzi we, na cane ko baba baramaze kumenyana, abaze ati mugenzi wanje akunda ibi, mugenzi wanje iyi mvugo ntayakunda. Ashobora kumubwira ati sheri, raba ingene wambaye, urumva bica bifasha sheri wiwe nawe kubitahura vuba. Yo nambaye gute, yo basha sinari nabibonye. Ariko amubwira ati wambaye nabi, shamubwira nambaye nabi, bivana rero n'umuntu n'uwundi. Rero no gukoresha muri communication, mu kuvugana, muri uko kuvugana
mu biganiro byanyu rondera imvugo mbabarira amatwi yoroshe idatuma umugenzi wawe agira ingorane. Ikindi muri uko kuvugana muvugane ku by'urukundo rwanyu. Arabwiye murashobora kwibukanya ati kera uribuka sheri cya gihe twe twicaye munsi y'umwembe, cya giti cy'umwembe hajya muri quartier, uribuka iki n'iki, cyangwa uribuka cya gihe hareze nk'imyaka 10 sheri, cya gihe nakwandikira ati sheri cya gihe wanyandikira akanya kajambo nokuri n'ubu ndacakibuka. Ibyo bituma urukundo rukomera. Shaka muvugana ati sheri cya gihe twagira mariage man, ati yo nabonye nk'igitangaro, nabonye nk'ijuru ryororotse. Yes, ibyo byose birakenewe mu rukundo, birakenewe mu rugo kuvugana, mukavugana no ku rukundo rwanyu, mukavugana ku byagushikiye, ibyakugoye, ibyakunejereje. Birakwiye ko tuvugana kandi tukavugana neza mu majambo meza yoroheje. Hari ijambo ushobora kubwira umuntu wubashe ukaryorosha, hari ijambo ushobora kubwira n'umuntu bisa nk'utubashe ukarivuga uko ushaka. Ariko umugore wawe ni umwubahwa, umugabo wawe ni umwubahwa. Nuko muri uko kuvugana muvugana n'imigambi. Sheri burya jewe bazoma amafaranga ya 13e mois, rero mu migambi ifise yo kuyakoresha nzogura ingurube ndayorore. Vugana imigambi. Ibyo mvuze ibintu vya twebwe abantu bato, ariko abantu mwebwe musa nk'abafise uburyo ushobora kuvuga ati jewe mu migambi ifise nzogura indege, nzogura company imfasha gukomera mu butunzi bwanje. Vugane n'uwo mwubakanye, birakwiye, kuko umugore nawe arafise ivyiyumviro vyo gufasha, umugabo arafise ivyumviro vyo gufasha. Ikindi kintu ni ikintu cyo kutumvikana. Kutumvikana bituma haba intambara mu ngo. Kutumvikana nicyo gituma umugabo ariko abwira umugore imigambi. Ni byiza ko umugore yitonda mu kwishura, akabanza akavyumvira akanabisengera. Twaravuganye ko gusenga ari inkomezi zacu twebwe abubatse. Rero mubwira ati tubisengere, mubisengere, barabico muhurizako. Ari umugore abwiye umugabo umugambi, musengere mwumvikane. Kutumvikana rero naco kiba ikindi cya kane gituma abantu benshi bagira ingorane n'intambara nyinshi mu ngo. Ikindi cya gatanu ni ukwikekana. Umugore akabaho akiyumvira ati ndikeka ko umugabo wanje yoba ameze uko canke kuriya. Umugore akikeka umugabo nawe akikeka umugore. Umugabo akicara akavuga ndikeka ko umugore wanje ari uko canke kuriya. Kubera iki? Haza kwikekana kubera abantu batabavuganye. Nico ciza cyo kuvugana, kandi mukavugana neza, mukavugana ukuri. Mukavugana ukuri ni ikintu ciza cyane. Ikindi kintu nabonye kiza kuba icya gatandatu. Icya gatandatu kiza kuba icya gatanu.
cya gatandatu umuntu akicara kubera kwa kutavugana. Nico gituma twavuze communication, bonne communication ni ikintu ciza cyane mu rugo. Kwa kutavugana umuntu akicara ati mbeko byagenze uko, ati je nagira ko ubizi, wagira ko ndabizi kandi atabyombariye. Rero nico gituma ari byiza kuvugana kugira vya nagira biveho. Iyi nagira rero, nagira, je croyais, je pensais que, oya, ibyo biveho, ahubwo za muravugana kugira ibyo nagira biveho, ukamenya ico umugabo wawe akunda, ico umugore wawe akunda. Nk'umugabo azanye umukeke, murabona abantu bamwe bibera ahantu hatamukeke kubaho, batanawuzi cyane, baba barawuriye ngira mu minsi mikuru batazi ingene bawutegura. Umugabo akazana umukeke kubera yabonye aho ari bayiteka neza ikamuryohera, akawuzana muhira, akawuzanira umugore. Umugore akiyumvira ko umukeke bawuteka nk'ibiharage, amubwiye ati barawukaranga, agashira mu mavuta, agahindukiza ukaba ubuyi kabifu. Ati narariye umurete. Undi niwe bamubajije ati uraze guteka umurete? Ati ndabizi. Kubera iki yahora abona bateka umurete, bazana umurete ku meza ntamenye ingene watetswe, akaba azi ati namagi bashira mu mavuta. Ashize mu mavuta aragenda arapfurunga. Namwe muce mwiyumvira. Urumva rero burya kuvuga umuntu ati nagira si vyiza. Mubaza ati madame urazi guteka umukeke cyangwa urazi guteka umurete? Atabizi mwigishe. Ni ibintu bisanzwe cyane kwigisha uwundi kuko nabo baba warize, ntavyo womenye, ntiwovutse ubimenya ariko waravyize. Rero vyigishe uwo mwubakanye kugira ibintu byose bigende neza. Ikindi cya nyuma kandi kikagaruka kuri cya kindi cya mbere, kudahana umwanya. Hari abantu badahana umwanya. Umugore akamurondera ati papa noze shaka ko tuvugana akantu, tirindira umunsi umwe ugahera, rindira iminsi 2 igahera, rindira iminsi 3 igahera, indwi igahera, aririndira. Ni ukuvuga ubu utanguye kurema ingorane, kuzana ingorane mu rugo. Muhe umwanya muvugane, muhe umwanya akuganira icyo yumva mu mutima, kugira umugire inama. Rero ndabashimiye, nasa nk'ufashe iminota myinshi ariko nta kundi, munyihanganire. Sinashaka gushikana iminota irenze 20 ariko ndabona ko yarenze, nta kundi. Dusubira kuri rya jambo twasomye muri Bibiliya mu Bikolosayi 3 umurongo wa 12 gushika ku wa 14. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icyapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe aba ariko muharirana. Ikigeretse ko kuri ibyo byose mwambara urukundo, nigo mugozi uzana gutungana. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese twari kumwe muri iki kiganiro, kandi nizere cyane ko muza kushiraho amakomantere. Twavuze yuko ari kwigishana, kuvugana. Ubundi muntu muri komantere yambwiye ati nzeze ndavuga nimero zanje za WhatsApp, kuko hari abantu badashima gushira komantere kuri YouTube, ariko nimero ziwanje nkunze gukoresha ni, murabona ndi mu Burundi, no kuvuga utangura
257 79 95 95 60. Ni ukuvuga uri mu Burundi ni 79 95 95 60. Uri hanze uca umenya igiharuro utanguza ni guteranya 257, ugaca ushirako 79 95 95 60. Ushaka gushiraho commentaire par WhatsApp nta ngorane, cyangwa ushatse kubaza ibibazo nta ngorane, duhari twese kugira tuvugane twungane ingo zacu zigende neza. Rero mu kurangiza reka dushima Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, tugukengurukiye umunsi uduhaye, nuhabwe ishimwe n'icubahiro. Icyo twifuza no ko ingo zacu zogenda neza, tukabana amahoro n'abo twubakanye, abana bacu bakaba amahoro muri twebwe, Mana bakumva amahoro mu ngo, bakumva amahoro mu miryango barimwo, kandi nabo bakazogira ingeso nziza zizobatuma Mana bagira ingo nziza. Urakoze Yesu Kristo, tugire neza, ukureho ingorane, ukureho intambara mu ngo zacu, haba amahoro n'umutekano, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire, abaha umugisha, mugire ibihe byiza mu ngo zanyu.